cyane Teddy. Pacifique namwe mugerageze kwishura munyarutse kugira ngo twakire abandi bamaze umwanya ku murongo barindiriye kubaza. Ego murakoze, mbona byinshi bagenzanje burya banabiciye ko nta kinini nsigaraje. Hari wagize ati intambara izohera gute, ingaruka ku Burundi zizobihe, ibi bintu Burundi bwagiye muri Kongo bizohava bihereza he, bitujana he? Ngira twabivuze bihagije. Uburundi nibwikwegera kuzana abo ba FDLR basigaye muri Kongo ku rugamba bakinjira nabwo buvuga buti tugira tubandanye intambara tuyibafashe, no kuvuga bizabi bahamagaye intambara mu Burundi naho bizabi bisigura ko u Rwanda bazaba bashaka gutera nabwo bwivuna rukaza rukagwana. Rero ingwano n'ingwano sishobora kumenya ngo bizohera gutya, mugabo bahamagaye intambara akayihamagarira nta nkeka ko ingwano zoce yinjira mu Burundi naho nico numva no kongera. Hanyuma ati mbega nivyo Kenya yaragenye uyiserukira muri Goma, si ibintu bihishije, ntabwo ari inkuru ihishije. Muri nondwi perezida wa Kenya Ruto yarasohoye urutonde rw'abagiye guserukira Kenya mu bihugu bitandukanye. Muri abo rero harimwo uwitwa ko ari consul general wa Kenya Igoma. Ntabwo ari ikintu gishasha kuko consul general ya Kenya Igoma yari isanzweho imaze imyaka itari mike. Ni kuvuga ko Kenya ifata kwibandanya igiranira imigenderanire na Kongo, haba Kinshasa haba Igoma. Avuga ko Kenya yo ifata ko ibibazo by'abanyakenya koko erego userukira igihugu mu byo ajejwe harimo ubwa mbere bwo n'abanyagihugu bico gihugu nyene babara aho hantu. Uvuga abakenya bari Goma baraheza bagaserukirwa nande, ivyabo birabwa nande, canke abanyagoma bashatse kuja muri Kenya basaba visa he, bigenda gute? Noneho nta visa bagisaba ko ari muri EAC. Hariho ibibazo byinshi. Kubwanje numva ntariko ndatangara cyane ko babandanije kwitwarika inyungu za Kenya bijanye na Goma, ahubwo ngaho umuntu yofatiraho akaryo ko kuvuga ku nyifato iteye isoni y'u Burundi. Iteye isoni gute? Nuko muri kino gihe hari abarundi benshi bagogwa kubera ko bari muri Igoma, bari Bukavu, bari mu bindi bice vya Kongo igihe M23 yahafata. Ugasanga kugira basohoke ivyo bice barimo hariho ikashe ahantu hose usohoka igihugu, harabaho ikashe ivuga ingene usohotse babashira muri passport. Rero birateye isoni kubona Uburundi bushobora kwakira abarundi babwo baje kwinjira mu Burundi ngo nuko passport zabo ziri mu ikashe ya M23. None uwo Murundi ari muri urwo ruhande rutagira gute? Nuvuga ko Burundi bwahevye abarundi baba muri ivyo bice ntibakira abarundi. Hari abandi nabo bemereye bakinjira ntiyagira icyo bababwira. Iyo hageze ko bagira nk'urugendo basohoka Burundi, bageze kuri frontiere bakacabwira bati mwebwe nimusohoka, passport yanyu niyemewe kubera ko tubona ko higeze kubamwo ikashe ya M23. Sinzi ko umuntu yovuga ubugugu bw'ivyo bintu iyo bigira. None uri kuhana abanyagihugu bawe, no kuvuga abo bantu bari kugira iki? Ni babahinyisha abarundi bari mu bice bifiswe na M23. Uburundi bwarabahevye ntibakira abarundi, abo barundi bogira iki? Bokwiyahura, bazovayo badaciye ku butegetsi, bazoguruka n'urutaro, bazogira kugira baveyo. Urumva urugero rw'urwango n'ubugugu buri mu butegetsi bw'u Burundi. Nabonye nk'uyu mushikiranganje mushasha agejwe imigenderanire Edouard Bizimana, ariwo muntu wa mbere yarigwaniye gose kuri Twitter bisigura ngo hari imigenderanire, ngo hariho ngo amasezerano mpuzamakungu, ngo avuga yuko tudashobora kuganira imigenderanire n'abaroberi, aravuga. Ariko ubugugu buri muri ico kibazo, umwana w'u Burundi ari Goma, leta y'u Burundi yaramuhevye. Nico kibazo cyonyene. Umwana w'u Burundi ari Bukavu, leta y'u Burundi yaramufise mu Barundi. Umwana w'u Burundi ari aho hantu, uruhara rwiwe n'uruhe mu kubaho hantu hatwagwa na M23. Inyishu yiwe ni yihe? Ico gihugu ibindi bihugu bitabara abana babyo bigafata indege ukaja gutora abagorewe ahantu, u Burundi bugezaho ubwo nyene ariko bwanka ko abana babwo bataha. Yabambwiye vuba
bibukavu bagerageje no gutaha baraca ku ruhande rw'u Rwanda babareka ngo binjire bageze ku ruhande rw'usubiza inyuma ngo ntibishoboka ko binjira. Ico gihugu kimeze gute kirukana abana baco aho kuja kubakingira? Ivyo ni ibibazo nivyo mbona ko ari byo bibazo bikomeye. Hanyuma hari wagize ati akabare ka Mezo Shalom hariya mu Ruyigi ko bakahawe FDLR. Ico nkuko mwabivuze nico gutohoza iyo nkuru sindayifise ku buryo noshobora kuyemeza. Kibazo tidiyakishiye ko neza iki cy'amaherezo ya FDLR. Umuntu atubaza ati none amaherezo y'abazoba yahe? Yavyishuye u Rwanda aho rutandukaniye n'u Burundi, u Rwanda ntigwanka ko abana bago bataha. U Rwanda kenshi ndakunda kuvuga ko atari byiza ko twebwe twishura ibibazo by'ibindi bihugu tukavuga ku byo tuzi neza by'iwacu. Mugabo hari amakuru abazwi u Rwanda ntibigeze bwangira aba FDLR gutaha iwabo. Aho bitandukaniye n'imyaka ya kera nko ku ntwaro ya Habyarimana, aba banyarwanda bari mu bihugu byo hanze, intwaro ya Habyarimana yavuga ko u Rwanda ngo rumeze nk'ikirahuri cyuzuye amazi badafise aho bashira, bakavuga ngo ibyo bihugu bahungiyemwo nibibaho ubwene gihugu bibamenye ibyo u Rwanda babivemo. U Rwanda guno munsi abana bago bose ruremera kubakira. Nk'akaroro gatoyi novuga gakomeye cyane, sinzi ko abantu bazi ko nk'umuntu yari chef d'état major wa FDLR uwitwa General Paul Rwarakabije, yari chef d'état major mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, yarafashe ingingo yo gusubira mu Rwanda. Uwo muntu yarakiriwe mu Rwanda araninjizwa mu ngabo z'igihugu, n'uyu munsi ni general azwi afise amabanga ahambaye agejwe mu gihugu. Muri ico gihugu umwana wese w'u Rwanda aremerewe gutaha. Urumva ikibazo cyo kuvuga ngo bisabwa ko bazohabwa kandi karere mu isi baba ngo sico, kuko u Rwanda ntigwanka kwakira abana babwo, barafise uruhushya rwo kuja mu gihugu cyabo. Tedi yavyishuye noneho neza ati nicumvikana igituma boza kudutera ingorane mu Burundi kandi igihugu cyabo cemera kubakira. Nagomba nongere gato ku cyo Ndereyimana yishuye kuri aba mubaza bati wewe none wari muri iyo ideology ubone ko utavuga nk'ivyo. Ku bwanje abantu nk'uko kwa Andre Ndereyimana baba batanga ko karorero keza, tukwiye kubatera intege kurusha kubaca intege no kubatera intege, bakumva ko inzira bafashe inashyigikiwe na twese tubatahura. Ikibazo mwamwajije nigeze kukibaza General Niyombare, sinijya kuvuga ko mpanda muvugisha nta ngorane n'imwe. General Niyombare narakimubajije, araba harababaza ngo mbega aracyariho canke nta uriho, je katari gake mpanda mu telefone ngamuvugisha. Niwe nigeze kumubaza twaganiriye ku bibazo vy'amoko, ndamubaza none wewe bigenda gute ibi bintu uvuga ku bibazo by'amoko kuri umusende DFDD nk'abandi, ni guko ibyo uvuga bitandukanye gose na biriya bintu twumva n'abandi basende DFDD. Niwe yaciye ambwira, yishuwe yambwiye ati ijya sende DFDD mubona yishuye ibintu bisa nk'ivyo Ndereyimana yishuye ngaho. We yambwiye ati bijya bakora bijya mubona bagira sivyo vyiyumviro nyene twebwe twanditse twumvikanye ko usomye ivyo twanditse ko CNDD-FDD yogira ko cyama n'ururimbo rw'abati subira wumvirize runo rurimbo twebwe rwa CNDD-FDD ruvuga usanga bwo nyene rugwanya ibintu CNDD-FDD dusanga iriko irakora mu Burundi. We yambwiye ko afata ko umugambi wabo umeze nk'indege yoba yaranyurujwe iri mu kirere, ko ijambo ngo hijacked ry'icyongereza, ni indege ifiswe n'abantu bayinyuruje iri mu kirere, ugaraniyemwe abantu bose bari muri uwo mugambwe uyu munsi batazi yo izo korokera n'ingene bizogenda, atariko bijya bintu bariko barakora bajya abantu siyo CNDD-FDD twe duhuriye ko byumviro byacu. Uko niko yanyishuye, bisa nuko Ndereyimana yavyishuye, ariko ico mvuga je nuko ari ukubatera intege bene abo bantu baba ariko baravuga ivyo vyiyumviro vyubaka bitandukanye n'ivyo turiko turabona abatwara Burundi bariko baragira. Ego murakoze Pacifique. Tedi ndabona yadugije ukuboko ngira mu munota umwe, sinzi ko ari cyo mugomba kunganira kugira ngo Alice yakire mu gukurikira. Kurikira kuri Kenya hari imvura nyinshi isegenya ahantu kuri Tera. Ikibazo cya Kenya cyo kunoma umuconsul, sinzi ko mwibuka yuko umugeneral yatwara contingent ya OAC yarinze kudemisiona
kuko yahigwa buhunga mfite yavayo harabaye humiliation ikomeye ya Kenya donc birumvikana yuko bashaka kubangira umukonsul kugira bipositione mu karere bavuge bati ko M23 iri mu biganiro idoha reka tuwike mu representante ko nabonye ari umugore ariko umuntu abuza kuguma yibuka ukuntu bagishika babuze ngo mafete ngo n'abanyarwanda bari degize mu Kenya n'indi n'ama image menshi kuri WhatsApp yaravyerekana donc ni ya ideologie nyene yatumye nabo nyene bavuga bati bumva ikibazo cyo mu karere uko bacumvise bashoboye umukonsul si mu ambassadeur mugabo bavuga bati reka tugire pa nico nagomba kuvuga cyo nyene Teddy Mazina umuntu akumva havaga iyo havatahura ko Kenya yo bishigikiye M23 Kenya nibaza ko yumvise ikibazo muribuka ko negociation ya mbere yabereye Nairobi hanyuma leta ya Congo niho yatangura la notion de terroriste ivuga M23 barabasohora mu nama bonyene bagumana n'abamayimayi bose Kenya yagira byumva kuri kwibashigikiye ntabyonzi ntabwo nayibajije mugabo uko mbona nuko idine byagenze kuri wikete umu general wabo yanditse avuga ati ndagiye kubera hari drone zindara imbere n'aba mercenaires niyo baraza ama drone inzu yiwe aratebara bamwe ariwe yatwara contingent yose yayo yase n'abarundi barimo donc birafise byose sana nta kintu na kimwe kiba surprise en fait ibintu bifise isano muri histoire courte tuwamo murakoze cyane Alice ngira two kwakira umugwi ukurikira hanyuma tukaza gutandukira mu kanya igice cya nyuma cya kino kiganiro ego jiberi umugwi wa kabiri hariho uwitwa Douglas niwe yatanguye gusaba ijambo muri umugwi ugira kabiri niba ariko batwumva Douglas mu kugura akamito kanyu mukabaza ikibazo cyanyu canke mukagendererana yanyu ego murakoze kunyakira bona goma kubaza Pacifique hamwe leta y'u Burundi yatunguka muri ibyo biganiro biri Doha canke muri Washington eske kubwa uri kuriyumvira ko kukurikirana cyane abantu ubona bo kwisigura gute ku bijanye na representation hajya muri Igoma canke muri Uvira canke mu ntambara irabera hariya chakaraho kabazo konyene murakoze cyane Douglas ngira yagatahuye Pacifique ukurikira Alice ukurikira ni jambo niwe mana mushobora byose ngira ngo nizina yihaye yaba ariko aratwumva harashobora kugura akamiko kiwe no yene agashikiriza ikibazo ciwe ego murakoze cyane naje kumva ijambo ikintu nagira ashikirize ni intererano hanyuma ndaza kurangiriza ukabazo kamwe za kubaza Pacifique twibaje neza ibintu biriko birashika kuri FDL n'ibintu byari bisanzwe byarateguwe kuva kera namye numva abantu bamwe bavuga ngo kubera ko FDL ko bashaka kuza mu Burundi kuko batogenda mu Rwanda ukamenga kugenda mu Burundi baritumiye canke ngo badisize kugenda mu Burundi baratumiye na bene wabo bafise ivyiyumviro bimwe byo guhonya ubwoko bumwe kuko ntushobora kumbwira ko CNDD-FDD yari ifise intumbero yo guteza imbere igihugu canke kugira ahikuye igihugu igishikana ahandi rero FDL na CNDD-FDD Ndereyimana mbabarire vision n'imwe niyo guhonya ubwoko bumwe niyo mpamvu iriko iriyegereza abo bene wabo simakanye ko hariho abafise intumbero nziza muri CNDD-FDD ariko novuga ko bagiye hatariho bamya tubwira iby'indirimbo zabo urumva rero kwikingira ugashira amajambo meza imbere ariko ufise intumbero imwe biraboneka kuko niwo ufise igihugu
imyaka 20 na hanyuma ibintu byose bikakuyangarana mutari mufise iyo ntumbero. Rero FDLR iriko iragenda aho yakigoma, iriko iragenda aho yatumiwe, ariho mu Burundi, ariho abo bagabo bose bashaka guhonya ubwoko bumwe. Ikibazo rero nje ngira mbaze Pacifique, ni iki cokorwa? Kuko kuba twaraguye mu kaga, twaramaze kukagwamo nk'abajejwe agateka kazi na muntu, ni iki wohanura? Kuko ibihe biri imbere ni ibihe bimeze nabi cyane ku muntu w'umurundi ari mu bwoko bw'abatutsi, nongera ko nkavuga n'ubwoko bw'abahutu, n'uri mu bwoko bw'abahutu adafise vision imwe nawe, kuko bazumujaniranye. Rero novuga muri ibi biganiro utegura, umunyagihugu akora iki mu bihe by'akaga bigiye kuza kuri we? Murakoze cyane. murakoze. umunywanyi akurikira ni uwitwa Emmanuel Iradukunda, niyaba ariko atwumva. Emmanuel Iradukunda, ijambo rigwanyu ni mwamuri kumatwumva, mugura akamiko kanyu, mubaze ikibazo canyu canke mutange intererano yanyu. Murakoze kumpa ijambo. Ikibazo narifise ikibazo hamwe n'intererano nashaka kubaza. Mbe nagira mbaze nka Pacifique Ninahazwe, nagira ndamubaze yuko ko FDLR mbona ari umugwi ujejwe guhonya ubwoko bumwe, kandi uwo mugwi tukabona ko ari wo ugiruze mu Burundi. Mbe mubona je uko nagira ndababaze, mubona intambara botera intambara mu Burundi bivuye kuki? Byo bivuye kuki? Nkuko uyahejeje kubivuga uyu jambo, je mbona ahubwo menga ni politike mbona menga bo bagira bakore. Abarundi ubu murabona ikintu cyari kibahanze ni gitoro, umuyaga nkuba n'amazi. Mbona ahubwo yo bari iyindi politike igira yinjiyemo kugira abarundi babanze basamazwe n'ibyo. Hama ikindi kintu mbona, mbe narigeze kumva amakuru, ntabwo ndi mukuru cyane muri politike, ariko kenshi ndakunda gusoma ibyo Pacifique yandika. Hari nari nabonye ngo hariho umugwi ngo ugira ngo uzufate intwaro urwanye iyi leta y'Ubujumbura. Reka tuvuge y'Ubujumbura kuko sinumva ko ari iy'igihugu, kuko nta banyagihugu bagifise duruwa yo kwitorera ababatwara. Nca nibaza ati none uwo mugwi woba uhari, burya ntiwoba ugira usamazwe nimba uko kuba waratanguye, ntiwoba ugira usamazwe n'iyi FDLR akaba ari politike bazanye kugira basamaze nabo abariko barategura ikintu kugikora ntibaze bagikora? Nico kibazo nari mfise. Hama uwo mwumvise ngo witwa ngo iki Emmanuel? Je nitwa Emmanuel. Uwo mugwi uvuga wumvise bavuga he ko ari wabandi? Numvise bavuga yuko ari umugwi donc w'abantu bagiye bahunga leta ihari, bahungiye muri Belgique, bagira bazoje hamwe bakoresha intwaro mu kurwanya leta. Rero niyo mpamvu ndabaza isiheyerema uwo mugwi woba uhari, burya nibo bagira bawusamaze kugira ntukore icyo wagira uzotegerezwe gukora. Ico ni ikibazo nongeye kubaza. Hama ikindi naco, turazi ko hariho ubundi mugwi wa Rede Tabara, nawe nyene nashaka mbaze, eske nibyashika iyo FDLR ikaza mu Burundi gatera intambara, kuko je byo by'intambara sinumva naho byo babiturutse, kuko sinzi numva ko babahamagawe. Eske Rede Tabara nivuga ngo nayo ngo bakabakina politike gasanga Rede Tabara igiye bafatanye nawe, burya ntumva ko ari ikintu cyateguwe gishobora kuzogira nabi igihugu? None ibi byose ko byamaze kumenyekana, ndababajije hamwe bw'abanyepolitike, hakwiye gukorwa iki? Nikihe kintu abarundi bakwiye kugirira ko atajo bakaba amagabo kuri ivyo bintu? Saba muheza giko nico kibazo cyane.
murakoze Emmanuel ngira Alice twobwira ko hariho abandi batatu baje hariho abandi banywanyi ngira ngo ego ziribera umunsi bakabakirira rimwe kugira ngo ego tubakire rimwe ndabona Hassan Gatwa niwe yakurikiye mu gusaba ijambo hagera na nkoro na nkongoro hamwe na Save bashe bitegura kugira ngo twakire umuguru ibibazo abatumire bashobora kwishura. turahera kuri inde baba mutwumva mwofugura akamiko kanyu. Alice Hakizimana mahoro mahoro neza. mahoro Gervais Lyon mahoro neza n'abatumire bose turabaramukije. mwiriwe Ikibazo canje ndagitumbereza ngira ngo kwatumire bose ko ibibera muri ibyo abo ba rero bakorana ibintu biri muvuga birenze ubwenge ibintu by'agahomera. Hanyuma hari amakuru twigeze kumva bavuga yuko hariho abinjiye mu Burundi hama baca bagerageza gutera mu Rwanda bagera ku giti c'600 hanyuma twumva ngo bakubiswe n'inkuba. Iyo nkuba rero ntitwamenye iyo ari urumva rero ko ibyo ari ukwegera karambaraye igihugu c'Uburundi. Urumva rero ko ibyo nimba byarabaye Pacifique n'abandi batumira barazitubwira nimba bafise amakuru kuri iyo nkuru. None hamwe vyobandanya gutyo mubona yuko aje hariho kwegera Uburundi mu karambaye na cyane cyane ku Rwanda rudashobora kwemera yuko abantu bazoza batera bava mu gihugu batera u Rwanda cyane cyane bava mu Burundi batera u Rwanda hamwe botera u Rwanda n'umva abanyarwanda bashobora kutihanganira bazohava nabo nyene bagira icyo bakoze cyane cyane ko na wa perezida w'u Rwanda wa Paul Kagame yavuze yuko iyo umuriro watse bawusanga iyuri ntibashobora kwemera yuko uza kuhagera mu gihugu hagati. Murakoze cyane Imana ibaheze. Imana iguhezagire nawe ngira uko wubahirije n'umwanya turagushimiye. Alice ukurikira ni hagera niyo bariko aratwumva yo kugura akamiko kiwe akabaza ikibazo ciwe canke akagira intererano yiwe. Hagera ni mwamutwumva muri Rwanda. Yego murakoze mwese ndabamukije mwese n'abatumire buno munsi. Ikibazo hari ikibazo en même temps ni commentaire ku kiganiro cy'uno munsi. Hari ahantu numva nk'uko uno munsi yari abatambira hamwe bahuye kubera ukuntu muri ko muravuga ibiko biraba muri kaya karere mutavuga yandi maspe y'ibintu biriko biraba umengo ibintu bisanzwe amwe bafite ideologie ya genocide abandi nabo n'ababitime bien sûr donc bagomba kwidefanda kandi tuzi neza kaya karere ko gataha idatomoye neza. Rero uno munsi ngo FDL yaje mu Burundi ubwa mbere babivuga twere buno munsi kuva kera babivuga bagize n'amasezerano Bukavu en 1996 je crois. Ibyo byose ibintu bavuga ko abo bahutu ko genocide barayitegura kuva kera normal ko bazana i Burundi. Ikibabaje rero nuko tutabona ko ukuntu abahutu nabo bagira imigwi yabo nuko n'abatutsi bagira imigwi yabo kubera ce n'est un secret pour personne ko abantu bitwa muza M23 cyangwa abagwanira le peuple francophone muri Congo, il est supporté par l'État rwandais et l'État ougandais. Natwe mubivuga ko tout à fait normal ko biba kandi atsinda nuko muravye na leadership iri mu batwara mu batate Congo aho bakongomani bagiye iwabo kubohora abiwabo umu benshi bari mu gisirikare cy'u Rwanda bagitera u Rwanda. Ibyo byose mukabyirengagiza ariko mugakwita gusa leta y'u Burundi ngo ariyo irimisha ngo iri kuragenda naho hoba hari amantuzi. Ariko hagera nimba wakurikiranye ikibazo tubaza nuko mbega hamwe amasezerano yoja mu ngiro Uburundi butashizwemwo kandi hakaba hariho imigwi itezwa kugwanirizwa hamwe na leta ya Kongo n'umuhari M23 mu gihe bumvikanye
abo bagwanywa bazoca bajahe nico kibazo kihari hanyuma kuki ubwanyu Uburundi butigera canke abategetsi b'u Burundi badasaba kuja mu biganiro nk'abandi kugira ngo hatogwe inyishiramo Bon, kuri jewe jusqu'à preuve du contraire ibintu biba hariya mu karere il y a tellement de ama ambition cyangwa ama intérêt y'abantu benshi ko biturengera rimwe na rimwe. Bon, bien sûr, on utilise toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire yaba abahutu yaba abatutsi pour commettre l'homme, mais ibyo bintu tubyirengagije tuzoguma tuvuga ngo abo bantu bagiye Burundi twe ko Burundi butinjiramo yababwiye ko Burundi butariyo. Uburundi komyama kenshi murabucinyiza mugatuma muvuga ngo bari abantu bari ku butegetsi ngo ntacyo bashoboye bari abantu n'aba imbécile vous plaît les amis, ça fait 20 ans baguverne igihugu gushika uno munsi Pacifique ni nahaze ntiyigeze ngira ngo kuva 2007 atavuga ku munsi baracari hariya c'est-à-dire aho gatete hariya karagumye. Ikintu gihari nuko il faut leur donner leur props kubera igihari uno munsi nuko hariya mu karere hari des éléments négatifs zigomba kunantaruka yaba ari FDR yaba ari izindi ziri muri Congo ipeko ariko bikaba bo mu Burundi uno munsi ituze tubyitiranya ngo abantu bari ku butegetsi ngo ni babi kubera je trouve toujours malsain ko igihe cyose hari intwaro y'abahutu agomba kuyitiranya n'abajenosideri. Rodeb yaraje abajenosideri, CNDD-FDD abajenosideri, ngo abari imbere yabo abajenosideri. None ni ryari umuhutu azotwara hagera mumbabarire ndabaciremo ubwo mwakurikiranye neza amajambo yavuzwe mu kiganiro canke ivyo muri ko muravuga n'ibiri mu mutwe mwiyumvira gusa ivyo muvuze nivyavugiwe muri kino kiganiro c'uno munsi canke nibivuye ahandi ngira ngo ni ikiganiro cy'icyo cyari bivuga kurengira ntimwakurikiye neza ariko musoze kumbura umwanya muracawufise muracasigaranye iminota ingahe mwebwe mubona uno munsi hari amakenga mufise mu gihe amasezerano ya Doha na Washington yoshikwa mu ngiro nta makenga mufise kuri kazoza k'umutekano na politike mu karere k'ibiyaga binini mu gihe Uburundi butoba burimo mwishure kwa kabazo ngira muzoba mukoze hanyuma duhijamba abandi ego murakoze nta makenga bintera kubera nkuko navuze amaforce négative yose n'abantu bose bakoze ibara bazoronka ibihano bibakwiriye ariko tuzi hano dushira Uburundi cyangwa abantu batwara Uburundi no munsi nibo bariko baragira nabi Kongo cyangwa nibo bariko nkuko mabivuze ngo bazariera aba FDLR kandi muzi neza ko aba FDLR babakyuza ko ari abajenosideri mukaca mubishira no nabo barundi bari ku butegetsi ngo nabo n'abajenosideri mutumva neza icyo kiraba mu karere kubera sipo wabonye bonne discussion ngira ngo hano turakuze kandi bamwe barafise na ntoza na experience kare akarere harimo byinshi biruti bituko turabona ariko nitwoza tuvuga gusa ngo bajya nibo bari mu vengo abandi bose ngo ni sawa murakoze murakoze cyane ariko hagerangira mwumvise yuko atawuri karavuga ngo bani babi cyangwa bari ni beza ahubwo ikiganiro gihagaze ku makenga nakazoza ku mutekano wo mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari gira arise two kwakira ubundi ndabona Tete yadugije ukuboko yihangane gato tubanze twakire abandi batumire ngira muraza kwishurira rimwe arise umunywanyi akurikira Gilbert ni inkongoro ni mwamuriko muratwumva mwokugura mikro yanyu mugashikiriza icyiyumviro cyanyu cyangwa mukabaza ikibazo cyanyu. Ego murakoze cyane reka ntangure ndamutsa ariko barakurikira kino kiganiro n'abatumire b'iteka amasuzaniro munsi si kenshi buze guhura mu kiganiro naho biba kenshi kubera umwanya na Pacifique na Emmanuel Nderimana ku bwanjye abo n'abantu babiri mbona banasa ndazi ku byo baciyemo n'ingufu zihagaritse bahagararira ibyiyumviro byabo n'ukuri kwabo muri kimani bazitoroshe y'ubwoko n'ibindi ubwa mbere nagira nduzi ngaha ndabashimire nk'umurundi ku byo bakora jewe birampimbara cyane nkabatera intege mvuganire mu bandanye hanyuma nagira
spesialima mvuge kuri mbaza akabadodera imana kuko banamubajije ibibazo bijyanye na CNDD n'abadutwara uyu munsi ko yababayemo rero nagira ndamubaze inguvu azikura he kumva yuko mu bihe nk'ibyo murumvise n'uhejeje kuvuga abantu bikibitse amanositarizi y'ubwoko n'iki wowe ukura he izo nguvu narumvise umunyazi bwawe ukuraho izo nguvu ukumva ko inyota y'uko kuri ukaguma ushaka kwitandukanya n'ikibi rero byanyohera cyane ndakoze icyo kibazo hanyuma nagira icyo mbaza na Pacifique cyangwa na wundi wese nakagiye cishura nagira mbaze ku bijyanye n'icokoko iyo muri ko muravuga ihari igenda bitahura mu ko biri ntacu mubesha niko kuri mugabo umuntu agumana inyota yo kuvuga ati none koko gwi nk'ubu turabona yuko FPRS utaravuze no muri amashinga amateka ariho umuntu yavuze ati abantu bari ngaha nta n'uburangamuntu bamwe barabaha cyane hariho ibimenyetso mbwa genda baza none icokogwa n'iki kugira ngo tukingire kumbure ko nkongoro ngira iki nicyo gice cya nyuma tuca dutandukira ngira aho kabazo kawe kumvikanye niko turangiriza ko muri kino kiganiro ndagushimire ariko nimba hari akandi kabazo wari ufise ariko yego kabaze karahari kajyanye n'iyo mirwana spesialima rero barakuko iravugwa rero nagira ngo abo batumire batatu ya Pacifique FPD na Emmanuel bagire ico bitubiye ko hari abantu benshi kumbure biho mwizero bagire ico bitubiye ko baza bakoze murakoze Alice ngira twogaruka ku batumire kugira ngo dutandukire igice cya nyuma kuko umwanya watujanye ngira Teddy mbona yadugije kuboko ngira twomuha ijambo bwa mbere akishura hanyuma Emmanuel hanyuma Pacifique hanyuma dutandukire igice cya nyuma cyo gusoza nico kibazo cyagumye kibazwa ku vyo koko nagomba murakoze Gilbert nagomba kwishura buriya mu cyangwa umusore yavuze imbere y'umutumire y'umuntu yabajije ikibazo bwa nyuma ego yitwa Hagera arabumva gukompara FDL na M23 nta shingiro bifise na rimwe ndavye ukuntu jewe nagiye kubaraba kuba nari curieux en fait nagomba kumenya en quoi consiste le mouvement mu bintu by'ubwoko baravanze harimo ba Gisimwa harimo ba Byamungu harimo ba Colonel Nzenze harimo ba Makenga harimo ba Nsabimana ba Colonel Nsabimana n'abantu b'ubwoko bwose baragerageje utaravuga na AFC biza donc bakompara ngo uze gukompara un mouvement yavuye muri groupe génocidaire mu Rwanda iriko iravogera yazanye ideologie yayo mu Burundi iriko ivogera mu Burundi ko yamaze kuyinstalla presque idéologiquement mu Burundi ibikunda donc nico nagomba gusinyira ikindi cya kabiri muri 2012 babarasa mu mugongo barashwe na Afrique du Sud bari abantu bari muri SADC Afrique du Sud Tanzania na Malawi bariko barirotira muri Goma babarashe mu mugongo kandi bemeye kuribera Goma ngo basubire iyo baje babarashe barahunga bamwe bahungira Uganda abandi bahungira mu Rwanda ibyo birazwi muri manda ya MONUSCO harimo kuneutraliza FDL ntavyo yakoze ko FDL ni muma yavuye mu ntera hamwe no mu ba expert bari bavuye gukora jenoside mu Rwanda inyandiko zabo nibyo bavuga na ideologie nibo banyenyegeje muri Kongo donc ico ni cyakabiri je mpora mbwira abantu ni Makenga yibye akazi ka Bintu Keita akazi Bintu Keita yarashinzwe kuko kunutaza FDL bo basuye mu misozi ya Runyoni baramanuka baragakora barabirukana muri Masisi barabirukana kugera muri Sud Kivu bageze ku mipaka kibazo cyacu y'abarundi ntabwo ari ukompara parce que c'est pas les mêmes parce que M23 n'abakongomani ababembe abahavu
abashi abatutsi abahutu ivyo ni ibintu biri palpable réel. Donc akazi ka MONUSCO baragatwaye nico gituma MONUSCO n'ubu ejo nababwira nuko itagira na droit yo gufata ingoho muri Goma. MONUSCO bagenda nk'abaskuti barambara uniforme ariko nta mbunda bashobora gutemberana mu muji, nta patrouille bakora kubera manda yawo yari gufata kunetaza FDLR n'amamouvement armé yaragwiriye. Ubu bari Beni bashinze centre de commandement conjoint yabo bayijanye Beni, ariko muri Goma nta burenganzira bwo gutembera bafise. Icyo nagomba kwishura yewe umuntu wacu nuko nibareke gukora comparaison zidakunda. M23 abazungu bayikarifya backed by Rwanda canke Tutsi led movement niko bavyita muri langage journalistique. Ariko non, c'est un mouvement révolutionnaire. À l'inverse de l'armée burundaise qui est une armée coloniale. Twahawe n'ababirigi bayiduhaye package turayivanga muri Arusha, ubu icika ce qu'on ne comprend pas avec le CNDD-FDD. Twabwa no mu général autoproclamé ari neva. Umuntu si on lui manque de respect nk'abazarendo bose. Reka ngarukire ngaho mugabo nico nagomba kubabwira ngira ntibareke gukompa. C'est pas le même, c'est un mouvement révolutionnaire irimo abantu bose. Ego Emmanuel sinzi ko Teddy mwari mwarangije. Urakoze sawa. Okay, murakoze ngira turabaza akabazo kucokorwa mu kanya. Ndere Imana ngira namwe mwumvise utubazo mwabagijwe namwe mwo kwishura. Murakoze. Uyu ni Nkongoro abajije ati mbe nkurahe ingufu motivation aravye ibyo naciyemwo zo kuba nkihagaze ncifuriza igihugu canje ko cohaguruka kubera cafukamitswe kigasubira kagira izina mu makungu n'ibindi. Ingufu nta handi ziva, ndakunda igihugu canje Burundi cambere cyo ndakunda Burundi birumvikana kurusha ahandi hose ku isi kuko niho muhira, niho nataye uruzogi, ndi Umurundi. Ivyo bigoye Burundi byose biba bimpanze aho mba ndi hose. Je ndi umuntu ataraba no mu Burundi neza niko no bivuga kuva aho nciriye ubwenge baye mu mahanga nyuma y'igandagurwa rya Ndadaye myaka 10 ngaruka mu Burundi ndahaba imyaka 2 mu ntwaro 2005 natashe 2004 2010 nyuma y'imyaka 10 nja mu ibohero rikuru rya Mpimba mpogwa ibinyene uri kuravuga byo guhakana ubwo bubegito bwo gushaka gupfukamika gutwara abarundi babacuritse n'ibindi bancira guherayo nyuma babishira ku myaka 20 nyuma y'imyaka 4 ngira amahirwe ndabacika aho mu Mpimba sinovuga ko nari Burundi n'ubundi mu buhungiro. Urumve Burundi sindahaba, ndahakunda ndahakumbuye, ibyo byose bintera ingufu zo gutaha iwacu. Nkipfuza rero ko Burundi buzogira abatware bavuga bati ntihakabe impunzi mu Burundi, ntihakabe impunzi y'Umurundi mu mahanga. Abatware badutahana twese bati aha mahoro ni jya nawe mwishire mwizane mukore ibikorwa biteza imbere igihugu canyu, abantu bafatane mu nda. Ico gihe nzumva niruhukije pe, kuko nejo bundi byoshika akagira n'ushaka gukubita urugohe akatubesha akadutwara agashaka kudutwara ducuritse. Nzohaguruka ndamubwire nti teshute izo nguvu Imana yarazimpaye ndazifise mu mutima wanje, ndazumva ineza y'Umurundi wese, ineza y'igihugu canje ndayikeneye kandi ndishigwa rimenetse burya bizotinda bishike. Muncamake n'ivyo nokubwira nta yindi motivation. Hanyuma Mana rurema vyose yama yankijije aho bagiye kuntwara
kuncisha ku buhomba. N'ivyo no kubwira hari imana hari n'ishaka, kandi ubwo Burundi ndota bwifashe, abarundi bafatanye mu nda, abarundi bose bari ku bikorwa biteza imbere, ndizeye ko nzobubona. Mu ncamake n'ivyo nakubwiye. Murakoze cyane Emmanuel Ndereyimana. Pacifique namwe mwo kwishura kugira mu kanya dusozere ikiganiro mu gice cya gatatu, iminota iri kiratujana, ariko sinzi ko Ndereyimana mwari mufisa kandi mwagomba mwongereko, umva umenga mikoro yanyu yari icuguruye. Kumbure ko ngira Pacifique mwo kwishura Emmanuel yari yahejeje icyumviro. Murakoze. Wa mbere yagize ati Pacifique naje kwijambo. Murakoze. Wa mbere yagize ati hamwe Uburundi bwotumirwa mbega idoha mu biganiro bwoja gusigura gute ingene buri Buvira, ingene buri mu byo burimo. Umva ntocijura ico nibo nyene bocishura baramutse bajayo, none urumva nta nivyo ntaco banabivuga ko babikeneye, nta nico bigeze banavuga ku masezerano yasinywe yaba yi Washington yaba izi engagement z'idoha. Ubundi nk'igihugu gifise y'ingabo kuriya gihagazeyo carateza kugira kuvuga aho gihagaze, nta na kimwe bigeze bivuga ko, niho namye mvuga ko dutwawe ukuntu guteye isoni, dufise abategetsi bagoye gutahura ingene batahura ingene ibihugu bitwarwa mu gihe cy'ubu. Hanyuma aragize ati FDL ntiri mu Burundi ntiyapfuye kwizana, yaratumiwe kubera ko bafise ibyo basangiye. Mbona twabivuze ikiganiro uravye umwanya twamaze tubisigura mu igice cya mbere cyahagaze cyane kuri ivyo bintu, ku buryo numva nto biteba ko ubundi ati mbega yaciye n'abazi icokorwa, ico twava twicura ko mu kanya. Emmanuel Iradukunda yagize ati mbega ibi bya FDL biriko biravugwa byo kwizana mu Burundi ntiyoba ari indi politike CNDD-FDD izobizanye kugira isamaza abarundi bibagira ibindi bibazo bari barimwo iheze binjizemwo ivyo bindi. Sino kivuga uko nyene muri rusange ico twofata nka politike yo guhenda abarundi ni iki kivuga ivy'amoko. Iyo CNDD-FDD iriko iravuga ivy'amoko hamwe igashaka kwereka nk'ubwoko bw'abahutu ko womenga irabukorera bwo kiba ari kinyoma. Je ndavye ikibi CNDD abategetsi batwara uyu munsi bakora bagikorera impande zose. Nta murundi ahiriwe kubera intwaro ihari uyu munsi. Abarundi bose bari mu kaga, mu maganya, bari mu marira, bari mu bukene batabona inyishu kubera intwaro mbi ihari. Ivuze ngo iriko iratwarira yo biriko irabesha. Uravyo yica uravye ibiharuro dufise, jewe kenshi fatira ku vyo bafise. Iyo ufise abahutu n'abatutsi banyuruzwa co kimwe, ntawo ngo hanyurujwe ngo benshi kurusha aba. Je ndavye ibiharuro dufise no muri ndondeza, dufise abahutu n'abatutsi co kimwe, abanyuruza bose, babica nabi bose. Ntibavuga ngo wewe kuri umuhutu tuza kukwica neza kurusha uko tuza kwica umututsi. Bose bakererwa co kimwe, bose batabwa mu binogo bitazwi co kimwe, imiryango bose ntibwirwa amakuru iyo babo batawe co kimwe. Ntaho novuga ngo hariho ngo gukundwa kurusha ubundi ndavyo ibyo bakora. Cisi noshobora kuronka umuntu uvuga ngo basi umuntu uvuga ngo basi ngo batwara Uburundi ngo barakunda, mbona ari kibi. Akarenganyo bakora mu ubutungane budakora. Gano ubutungane bukora ko bahutu bukatabura gukora ku batutsi, barenganywa co kimwe mu butungane. Ibi bisata byose bidakora biriko byica ubuzima bw'abarundi co kimwe. Abanyabujumbura bavuga ingene batakigiraho baba, ingene amazu yazimvye, biriko biba ku bakozi ba leta b'abahutu n'abatutsi n'abaSNDD-FDD. Ntabwo biriko biba kuri bamwe, bose bariko barira co kimwe. Wa mukuru w'igihugu wagiye kuvuga akaca avuga ko ahubwo abubaka amazu aribo bariko bata umwanya wabo, ko umuntu yubaka inzu ya 300 miliyoni agasanga bayikose ku 180 gusa bakacyamwikira inzu.
atazi amarira y'abarundi bakosi Bujumbura amarira bafise uko ameze rero jewe ku bwanjye ni intwaro y'ikibi kuri bose hanyuma ibijyanye n'imvugo y'amacakubiri y'amoko bayikoresha kugira ngo bibagize abarundi bareke kuraba ibibazo by'ukuri bihari nayo ubundi nakaga iyo ntwaro yabaye akaga ku barundi bo mu moko yose hanyuma yagize ati yatwaje ikibazo c'imigwi umugugira ufata ibigwanisho sinashoboye gutahura neza umugwi ariko aravuga uwo ariwo iruhande yuko niyo nayo kuwutahura nayo kuhava asanga ivy'uwo mugwi ntabirimo ku buryo ntushobora kuwishurira yabaje n'ikibazo ca Red Tabara tiyo tuyifate gute naho nyene sinashobora kwishurira Red Tabara naho nyene ico mumbabarire ntaco nza gushobora kwishurako yacerangiza abaze cokogwa ico ni kimwe tuvuze kutugira tugaruke ko mu kanya uyu Hasani ati abatumiwe basa n'abavuga ibintu bimwe ivyumviro ntiboneka ko bitandukanye ahangira ngo ikosa sigi wacu muri Focode ntako tutagira kugira ngo nk'abantu bo mu butegetsi baze mu biganiro byacu ariko igihe cyose tubahamagaye barankakuza ntibemera baboneka ko batinya ibiganiro batinya ahantu ari ikiganiro ari deba iri contradictoire ntibashaka kuyumva ni nayo mpamvu n'amaradiyo yose mu Burundi bayabujije ko twe dushobora guhabwa ijambo baratinya ijambo tuvuga bumva ikosa sigi wacu mu gihe abo biyumvira uko kundi banse kuza mu biganiro turiko turakora kumvura uko tuzoguma tuvuga dotinda bageraho bumva ko bakwiye kuvyitaba kuko ijwi ryabo naryo ridaheza ngo abarundi baryumve kuri bino bibazo bikomeye biba biriko biravugwa yanagize ati ikibazo kiri muri Kongo ni ikibazo kinini cyane twebwe twagihaye agace gato kaco ati hari inyungu z'ibindi bihugu ibyo byose twari kubizana aho bishoboka ko umuntu avugira rimwe ibintu byose ikibazo bwa mbere ko tukivuga bavuze mu gifaransa ngo par rapport y'u Burundi dufatiye ku Burundi ntabwo twaje kwiga muri rusange ikibazo cya Kongo ntabwo twaje kwiga muri rusange injyane ziri muri Kongo sico kiganiro twajemo Focode ikora ibiganiro byerekeye Burundi no kuvuga tuvuga dufashe ingwane ziri muri Kongo ico zipfana n'u Burundi ico zishobora gukwega ku Burundi ingaruka zishobora kuba ku Burundi kubera ibibazo biri muri Kongo rero nuko twumva Focode ivuga Burundi buriya ntabwo ivuga Kongo ntabwo ivuga handi Focode yamikorera ku Burundi kino kibazo cerekeye Burundi hanini ingaruka uravye ingene Burundi buriko burigenza ku bibazo byo muri Kongo ibishobora gushikira Burundi ejo kubera ko ibintu tubona byifashe uyu munsi hanyuma hari aho yatubesheye cyane ubwo sindi ko ndamubesheye kuri amabari Hasani abahirizo yavuze ibyo bintu ndiko ndavuga muri ko muvuga witwa Hagera mvuze ibyo kwa Hagera ubundi Hasani yanadukeje yanashimiye Focode byo dukora babarira nayo ndavuze ko ibintu bitari byo Hagera niwe yavuze bino bintu ndiko ndamukanya mejeye kuvuga rero ko bwanje narimvuze ntiyanatubesheye yatubesheye ibintu bidashobora guca mu kanwa kiwacu baravuga yuko twagiriza abahutu bose ngo naba genocide ngo intwaro yose ngo ku muhutu cyatumwe no kuri ibyo bintu ubundi yaba twari kuja mu bagabo twamutwara mu bagabo akatwagira ayo majambo ntarigera ca mu kanwa kanje n'umunsi umwe sinshobora kuvuga ngo ubwoko bwose bumeze uku namavuga nti mu bahutu hari habeza n'ababi mu batutsi hari habeza n'ababi mu mpande zose dufise abeza n'ababi cyo kibi gishoboka muri bose haba mu bahutu mu batutsi harashoboka hose abantu bakora amabi ikibi twe tukigwanya nk'ikibi tutaravyo ugikoze uwariwe rero aha yari kutwohagira kuko yatubesheye imvugo yiwacu kuri ico kibazo yamitomoye neza sendete tuyifatira ku vyiba yakoze dufata ku ngingo iba yafashe tuyifatira ku bibazo biba bihari turindiriye ko itanga kwinyisho niko tuvuga nabwo tubivuga ngo ni intwaro y'abahutu siko iyo jambo rikoreshwa mu mvugo ya Focode turavuga tuti intwaro ya CNDD-FDD umukuru w'igihugu witwa Evariste Ndayishimiye niko tubivuga nta munsi n'umwe twe dukoresha bene iyo mvugo ifatira ubwoko bwose mu kivunga aho n'ukuri yatwambitse ibara yaba bishoboka yadusaba imbabazi yatubesheye hanyuma
witwa uwanyuma Nkongoro sinzi Nkongoro ngira yabajije ikibazo tugira dutandukire ego Nkongoro ngira Alice munyemereye twotandukira igice cya nyuma tugakoresha iminota 15 dusigaranye ego me gatoya ego Ndereyimana sinzi ko ari Hassan gatwa canke nde yabajije ngo ivy'inkuba mu kibira hari uwamwishuye oya ntibaramwishura inkuba mu kibira si bindi niyo FDLR nyene ifatanije na leta y'u Burundi kuko ntaco bakorera mu Burundi leta itabizi nimbonera kure hari gihe baja kugira sondage bimwe byo gusotera ngo barabe ko baciye mu kibira boshika mu Rwanda ico gihe rero ntibari bazi ko mu kote y'u Rwanda hoba hacunzwe barahaboneyayo imbwa yaboneye ku mugezi haryo rero bararaba ati none mu Burundi twokwemanga ko twakubitiwe mu kibira bati n'abadukubise ntitwamenya baribo reka tuvuge ko twakubiswe n'inkuba mu ncamake n'ivyo rero niyo nkuba bavuga nta bindi hariya de l'autre côté mu bavyara bacu mu Rwanda no kuzandi nord bo ntibazi ibintu byo kuvugira hejuru ngo birata ibyo bakoze mbore bucece abandi nabo murazi ko iwacu muri CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye byose biri ku muntu aho parallel ruguruye ariko kubijanye n'ingene bakubitiwe mu kibira bahisemo kuvuga ko bakubiswe n'inkuba murakoze urakoze Emmanuel Ndereyimana Gilbert turatandukira mu kanya kaba ikisaka kino kiganiro ariko unyihanganire akanya gato abasabye amajambo ndabona ari benshi ariko mutwihanganire abanywanyi ntibaherera mu bindi umwanya wamaze kurengana twageneye kino kiganiro ariko imbere yuko tutandukira Gilbert ikisha gatatu unkundiye dufate iminota 3 twakire umunywanyi yadusavye ijambo mutama mbona imana twagenda tamuhaye akajambo yadusavye kugisha vuze mutama mbona imana nimwamuri ko muratwumva ijambo n'igiwanyu sinzi ko mutama mbona imana muri ko muratwumva mu kugura mikro kumbure mikro irugaye mikro yiwirugaye sinzi ngira kumbure ngira ntari hafi nimba atari hafi kumbure ko ahazira hose turamuha ijambo Alice kugira ngo ducunguze umwanya umwete reka mere kwa Teddy mazina kumbure nimba muri ko muranyumva uno munsi abantu bagumye babaza ati cokogwa n'uwo gikora mbega birakunda yuko muravye intambwe amasezerano ageze ko hagati y'abashamiranye muri Kongo Uburundi bushobora guhamagagwa byoca mu nzira izihe kugira ngo haba amasezerano yotuma abo bagwanywa bagwanirizwa hamwe abandi bakazitira iwabo hakaba umuturama ukorese iminota 5 itanu nyinshi mugabe icokogwa uno munsi cyonyine nuko abarundi bova muri Kongo ukibazo cyo muri Kongo kiraturaba igihugu kibanye mugabo bovayo ubu amakuru yanyuma nari mfise ntaraverifya nuko hari bavuga yuko hari 24 batayo z'abarundi ziri muri Uvira kandi bari kumwe na CNRD na FDLR n'abazarendo na FRDC hamwe n'ibindi bintu biriko biraza bica Karemi sinzi umuntu yavuze kare ibintu bya Karemi cyangwa naminumviriza ikindi kiganiro bavuga yuko Karemi en fait Karemi iri kwitanganika donc niyo ubwato buca buzana abasirikare bandi baca mu Burundi ico kugwa cyonyine kuri leta y'u Burundi uno munsi nuko bovayo bagacunga umupaka bakazibira bakava mu kibazo cya Kongo ntimubona ko bikwiye yuko Uburundi buja mu bijanye nayo masezerano kuko nabwo burabwa n'izo ntambara ziberayo niko guhungabana k'umutekano Uburundi baguye mu kangaratete nk'Ububirigi bwagombye gufatira amasanction u Rwanda burirukanwa Uburundi nabo bwivanze mu ntambara itaburaba nabwo nyene
ndayita l'angle mort du conflit en fait yuboneka nta mahera bugira nta intérêt nimwe bufise kandi n'abatware babwo je ndabivuga menye abatware babwo baragira aho batavuga ibintu biroranye cyangwa bitumbereye ministre wa affaires étrangères Maxime Prévost mu Bubiligi yaraje Burundi avuga ngo le Burundi est un élément de stabilité dans la région mais c'était totalement l'inverse donc kugira ngo ije ikibazo cyawe icyo bukora bukinjura hakika ego hanyuma ku bwanyu nta ruhara mubona hari n'uwakibagije ati kumbure ko ibindi bihugu imiryango Burundi burimwo canke ivyo bihugu mpuzamakungu kumbure ko bishobora kuba bizi uruhara Burundi bufise muri iyo ntambara ivyo ntacyo mubona nk'intererano bari bakwiye gukora kugira ngo Uburundi nabwo bujemwo Uburundi bwarishe EAC yari communauté d'Afrique de l'Est yari imaze gutera imbere twari tugeze muri monnaie commune kugira amafaranga amwe kwishura ukizana bayishe bicaye muri Bwiza bicaye muri Masisi barayica irapfa nico gituma ijwi rya Teddy mazina riragiye sinzi ko Teddy uri kuratwumva ariko ijwi ryagiye ngira ego ngira mwosubiramwo mwariko muravuga ivyo Burundi muri EAC ariko ijwi ryari ryagiye Teddy uranyumva ubu ndabumva kumbura ngira Teddy araza kugaruka ijwi rye niko ryasohoka ngira yogerageza akunguruza ahagaze reka tube turagaruka kwa Ndereimana Emmanuel Ndereimana mwebwe muvugira Seforo Arusha kumbure ko hariho uruhara igihugu n'abategetsi bategerezwa kugira kumbure namwe abanyepolitiki hari icyo mutegerezwa gukora kugira ngo nimba ari ayo makungu muyasabe akarere mugasabe kugira ngo bino bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari gitorerwa inyishu hamwe Uburundi bujemwo ku ruhande rw'iwanyu muri Seforo Arusha muri ko mukora iki hanyuma mubona abandi bategerezwa gufasha kugira ngo inkurikizi cyangwa kazoza nikabe kabi ku Burundi kubera bino bibazo bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano inkurikizi mbi yo tuyirimwo deja kuvuga ngo inkurikizi biki icokorwa cose ni twebwe ntituyipfuza ko gikorwa niyo leta y'u Burundi kuko yarananiwe siri tuturarinye imyaka ibaye indiri myinshi cyane burya buri mwaka canke buri manda umukuru w'igihugu atwaye iba ari ese yindi abanyagihugu bahaye umukuru w'igihugu ariko urumva byaranse byarananiranye Burundi uravye ingene bwitwara mu karere nta jambo bufise barakabona batabatumiye Doha canke Washington ntaco bari bagiye gukorayo icoshoboka ubu kimwe canke bibiri bitatu arico Teddy yajeje kuvuga abo basirikare babana b'u Burundi bari kwapfira muri Kongo baziriki Uburundi busha bwokora iki muri Kongo bagiyeyo ngo bagiye kuja hagati y'abashamiranye M23 na leta ya Kongo biro tuva ahubwo bari kubafasha Kongo n'interahamwe kugwanya M23 urumva rero ntaco bariko barakorayo abo basirikare bacu nibaveyo ikindi twiyumvira turibaza tuti mbega abasirikare b'u Burundi muri ratio babaha barabashiriramwe umufa w'igihuna nibiki ko bagenda nk'ukumengo bashowe nk'intama zitagira ubwenge kandi tuzi ko umusirikare icambere guhera kuri urya muto gushika ku mugeneral naho ubugeneral bwabo rimwe buri entre guillemets ari abantu bategerezwa kuba baca ubwenge bari clairvoyant babona ikiriko kiraba ku gihugu bakakibona imbere yuko gishika bashorwa gute mu ntambara itabaraba mbere ntibohaguruka bakavuga bati oya aho byakabereye ni kera bafata ibintu mu minwe bavuga bati turakoze transition y'imyaka 3 abanyepolitike nimwe muri tunganya muzotegura amatora habe amatora y'ukuri habe seni y'ukuri Keromer ganyu hanyuma abarundi bazomushinge batwarira bose
ico nico mbwira abasirikare b'u Burundi aho kuko hari uwavuze ati Pacifique yavuze ati baratumira abo muri leta mu biganiro nk'ibi kugira nabo bazanye version zabo ntibaze bababuza kuvuga ariko muri iki kiganiro barimwo iyo ibiganiro nk'ibi bibaye abavugizi bakubitigwa kubikurikira ubu ariko bararegistra nabo naho batintervena haba muri presidence kuri Ntare House nico kimwe haba muri CNDD-FDD kuri headquarter yabo mu mugambwe baricaye gushika ku munota wa nyuma ikiganiro kize guhera ariko barakurikirana ibi byose tuvuga ni message barazi ko bananiwe cyo gusa tubasaba kindi iyaba byashoboka umukuru w'igihugu Evariste utanze imihoho ariko barende bakunda amafaranga kushikunda kuko sinovuga ngo barakunda n'imiryango yabo iyo ariko bashira mu kangaratete babaha amafavere partnership adaciye mu kuri mu mategeko kujya kose no gukwegera umuvumo kuri kuba bakomokako abanyagihugu rero nibo tuvuga tuti muwe magabo umwanya wari wose muwe magabo kuko hari abavuga bati igihugu ni bagitanga kiragwanirwa nta bantu barusha nguvu abanyagihugu nibaza ko aho naho baba baravuga bati reka turindire ejo canke mu mwaka uza turabe ko bizohinduka ngira baramaze kubona yuko atakazoza avuye muri system ya CNDD-FDD hari cyo gituma nkunda kuvuga ni iyo CNDD-FDD ikwiye kuranduranwa n'imizi kubera n'igiti wateye wewe nyene ku rugi wawe iyo ubonye imizi ibangamiye impome z'inzu zitanguye kugira imigaga icuka ukiranga abanyagihugu twayishizeho itugezaho tumaze kuja mu rwego kuvurengira connection irikira mugorana Emmanuel Ndereyimana sinzi yuko nimba ari karatwumva ngira yosoka gato akagaruka mu kurindira yuko duhita mu Pacifique sinzi ko ari se mwoba mwashoye gutora Mutama Mbonimpa kugira ngo tumuhe ijambo ashikirize icyumviro yari yagombye gushikiriza Mutama Mbonimpa nimba muri ko muratwumva ubu mwokugura micro ngira ngo ntari hafi twagerageje kumurondera ariko nitumutora Gilbert ngira turashaka kubandanya na Pacifique nazo ego Pacifique ngira ikibazo ni nk'icyo twari twabajije abandi batumire tuke dusoza umwanya wa turangiranye ngira muragerageza gusongora ego murakoze ibyumviro n'ubu novuga ntibyamaze kuvugwa ubwa mbere turabumva Emmanuel mwari mwagiye kumbure ngira mwari ko murasoza icyiyumviro ugatawunyumva mumbabarire ndahejeje nsanga sindabumva mumbabarire sinzaba umuntu ari nagejeje ariko sanze hari undi ariko aravuga nabandanye ubwo muraza kunyibutsa aho naringeze ndashobora guca mbandaniriza ko warafise ijambo rero abandanye ko bara
ariko musa n'abariko barasoza icyumviro muri ko muravuga yuko ku bwanyu inyisha ari uko CNDD irandurwa na n'umuzi niho mwari mugeze ivyo twavyumvise sinzi ko hari ikindi mwagomba kongera ko iranduranwa n'imizi sinzi ko nababwiye nti niyo uteye igiti mu rugo iwawe ukabona imizi arageze igihe ibangamira impome z'inzu akaza imigaga ico giti uragitema ukakirandurana n'imizi niyo CNDD rero mvuga kurandurana n'imizi nababwiye yuko abanyagihugu nibo bafise gufata ibintu mu minwe kuko iyo ndiko ndavuga nijya twatoye 2005